tour de rôle umuntu yamenye rino higanwa warimenye gute ninde yakubwiye ko hari higanwa ariko riraba sa vuga cyane mama niyo yakubwiye nawe Nanje hariho umuvukanyi yitwa Efistus ahora bagirana ikiganiro ari na Pati mama wanje donc arigera kurikirana ariko yarahindurikiye imbere yanje nanje n'umugenzi wanje aba muri Suède ari muri Survive TV yo muri Suède nyene donc iyo link Survive TV ntihari yo muri Suède niyo mu Burundi ni kubera ari imbere usanga barabakiganira ibintu nkunda cyane kuri ibi bya siporo by'umwihariko cyane numva ariko aravuga ibintu numva nkunda cyajya kubiraba sinamubaza ibyayo arabisigura nanjye nkayimenya uko cyangwa ndayikurikirana kenshi arabibitsa hari n'undi muvukanyi yitwa Metusela yafatiriwe yashoboye kuza yavuze ko Neftali aza kumuserukira ye nawe n'umuvukanyi wacu akunda cyane ibintu by'inkino arabikurikirana rwose naho yicaye aba ariko arumviriza amakuru y'inkino yego none rero aba n'abavukanyi nababwiye Edouard mwamwumvise na Justin tuza kuba turi kumwe rero muri uno mwanya sinzi rero ko umwe wese yibuka ibi inyishu yatanze murazibuka dufate amatelefone yanyu kubera mwarandugikiye amamesaje ya Elion ya umubyeyi akunze kuzibasomera kubera amatelefone ngira ngo mwayazi za telefone mwazanye bon okay ikiganiro ibambe ikibazo ca mbere cavuga kiti tugira ko dukosora ikibazo ca mbere cavuga kiti ninde azotwara igikombe c'umupira w'amaguru c'umukuru w'igihugu 2024 iyo yari question A Embe yavuga ati vuga ibitsindo bazotsindana kuri icyo kibazo cya mbere A na B uwitwa Neftali ntiyakishyuye ashobora icya mbere kivuga kiti ninde azotwara igikombe cy'umukuru w'igihugu cya 2024 aracishuye nimero zingahe nimero 5 kuri igihugu bizotwara okay kuri A ntiwagitoye nibyo kuri A ntiwagitoye kuri B naho nyine ntiwagitoye tugende kuri nde Metusela nawe nyene ntiyabitoye A na B tugende kuri nde Clark yaratoye Flambo no kuvuga yarayitoye ariko B ntiyayitoye ni ukuvuga aba arayitoye ufise inota yego nza murayifata ku mutwe ko nshaka gutotariza amanota oya yene n'ikindi nawe ntiwagitoye hatsinze n'ikindi nze murandabisha neza si uvuga amakosa kubera ibintu by'umupira jewe okay hakaca haba uwitwa Elior nawe ntiwagitoye ikibazo cya mbere Elior ntiyagitoye hanyuma Kim nawe ntimukizi yego inota arimo arayifise ya A mugabo B ntayifise turiko ni ukuvuga ko iki kibazo cya mbere Kim niwe wenyine yagitoye na
Carlos ikibazo ca mbere baragitoye Rukinzo mugabo Skol ntayo washizeho ni ukuvuga ifise inota rimwe ni ukuvuga mwe na Clay mufise rimwe siko twagiye bayifashe ku mutwe. Ikibazo ca kabiri cavuga kiti vuga uwuzotwara Champions League umupira w'amaguru y'Uburaya. B ikacivuga ati vuga ibitsindo bazotsinda. Twagiye Carlos de ni Real de Madrid barayitoye niyo yayitwaye nibaza ko ntihenze mugabo Skol ntiwayitoye uvuga ufise inota rimwe aba yangahe abiri twagiye hanyuma ngaha Akima Real de Madrid ego nawe waragitoye na Skol warayitoye wowe ugira ngaha Skol iri kwa abiri acabane hanyuma uyu nawe yitwa Elior nawe nyene yaratoye ko ari Real de Madrid muga Skol ntiyayitoye nawe acaba Real de Madrid iri wayifashe ku mutwe akaca haza Clark yatoye Real de Madrid ni inota rimwe mugabo Skol ntiwayitoye Skol iri kuri 2-0 wayitoye ni ukuvuga ufise rimwe siko Metusela yatoye Real de Madrid na Skol nawe ntiyayitoye Metusela uramuserukira bibaye rimwe kwa Metusela. Hanyuma Panifutari Champions League Real de Madrid nawe birabaye rimwe muga Skol ntiyayitoye. Twagiye ikibazo ca gatatu vuga umugwi w'umupira w'amaguru Papa akunda mu gihugu ciwe ca Argentina. Papa akunda uyuhe mugwi w'umupira w'amaguru witwa San Lorenzo. Turabe rero abari tubika San Lorenzo. Ngaha turi kwa Carlos yarayitoye San Lorenzo iri ku inota rimwe. Carlos ucigira amanota ngaha atatu. Carlos acigira amanota atatu. San Lorenzo Carlos atatu. amahoro y'Imana. Hanyuma uyu nawe yitwa Clay nawe nyene yarayitoye ucigira ngaha atanu. Elior wishyuye kwa San Lorenzo nawe we rimwe ucigira ngaha kabiri. Hanyuma Clark San Lorenzo nawe we rimwe aciye aba ngaha iwawe. Metusela nawe nyene yarayitoye Metusela aciye ngaha kabiri. Hanyuma nawe Neftali bacishuye San Lorenzo ego nawe aciye aba abiri nyene. Twagiye ku kibazo kigira kane vuga ibihugu bibiri vya mbere kimwe co muri Afrika y'amajyaruguru ya Sahara ikindi co muri Afrika y'amajyepfo ya Sahara byatanguriye ibindi kuja muri Coupe du Monde. Inyishu ni A ico majyaruguru ya Sahara ni Egypt bibiri ku inota rimwe. Ico majyepfo ni Zaire kwa igihe cagenda muri Coupe citwa Zaire. Nuvuga uwishuye Zaire aronka rimwe wishuye Congo aronka ibiri. Zero. Twagiye kuraba ingene mwacishuye ishobo. Neftali yishuye ko ari Zaire na Egypt. Ushugira amanota abiri. Aca bane
aho hama witwa Metusela Egypte na Zaire nawe nyene abiri acaba ane nyene witwa Clark yishyuye RDC ni ukuvuga 0,5 Senegal sico nubwo hiyongeye ko 0,5 waba kugira hanyuma hakaja haba na Elior yishyuye ko kuvuga Maroc Elior ntayitoye wewe Klein Egypte na 0,5 je vais la prendre 6,5 ok hariho ikibazo ca nyuma Carlos Maroc na Côte d'Ivoire ikibazo ca nyuma kivuga kiti muri aba bakinnyi batatu Messi Jesus na Giroud ngo ninde agaragaza ukwemera kwiwe akanavuga ko kumufasha cyane mu buzima bwiwe bw'umupira nk'umukozi donc ubuzima bwiwe professionnel umupira nk'umuprofessionnel Patiri yanyandikiye inyishu ko ari Olivier Giroud Carlos ntiwamutoye Clay ntiwamutoye Elior nawe ntiyamutoye Clark yaramutoye kugira ngo nzana kiri ku manota inota rimwe Jesus Sicho Neftali bora Jesus Sicho nawe aha twagiye rero umwe wese iyo wese nakurabi nabarabi nibo nahereyeko Ele ó, olha o Ilvis. Ilvis. Só chacoalha. Vale, ele ó. E aqui tô hoje. Ixi, nesse. Sim? Ixi, olha o ixi latino. Umwe wese rero ambwire amanota yagiye araronka twumve ko dusesha n'ibyo jewe nahanuye kimo wowe wasanze usa ngaho la Metusela wahanuye na wewe ane Carlos wahanuye ngaho atatu nawe naye ndi Clark reka Clark dusubiremo turabe
Clark ikibazo ca mbere hari ibikinzo kaciwatonya na siporo n'abatonya ico kibazo ca kabiri kuri Madrid ego siporo n'abatonya muri Alpha ikibazo ca gatatu kane RDC ikibazo ca gatanu sawa ni byiza turabashimiye rero abantu mwishimiye ibibazo tubanze twikomera amashyi ko haba wafashije hanyuma rero ikiganiro kirabandanya reka mpereze ijambo abavukanyi bacu Venance na Edouard batubwire nyine babonye runo rukino nyine babone abashuye nyine babibonye Ele Cristo. Ele Cristo. Hoje foi uma lição modelo que realizar mudar dentro do mundo. Para que la gente no se choque, no se venga mire. Realmente, bueno y Kristo nta byinshi bivuga keretse kugira ngo courage kuko amahiganwa nanjye hariho amwe ntaranjyamo abona yuko bisaba ingufu bisaba kurondera mugabo ikiryoha ni mu gihe umuntu ahiganwa hanyuma ariko agasanga hanyuma kandi n'uba uwo munsi atabitoye ku rugezo rw'ikibanza cya mbere cyari cya kabiri cyari ku rugezo aba ari yifuza hariho abakunda kuvuga ngo l'essentiel c'est de participer ntibibura ico biba byagusigaranye cyangwa uretse ukavuga uti ok la fois prochaine nzogira uku nzoronderera aha cyane nzoshiramo ingufu izi n'izi kumbure usanze utari washizemo pour le premier tour donc ndabateye intege mukomeze hanyuma kandi ikiganwa ryaciye kuri Axiya Vazi TV mwese mufashe no kubimenyesha abandi kugira ngo murayimenya mu bajene muri kumwe mu musangiye amatrebe mu musangiye ibindi migwi itandukanye je sais pas kugira ngo iyo televiziyo ishike kure sinzi amapri ingene angana n'ingene ari televiziyo biraza guca bavuga ko bagije kwiyema mugabo ko imeze kose bibaza ko mu gihe ko ari les toutes premières compétitions iteguwe au sein de cette télévision en ligne bibaza yuko nyuma y'imyaka 2-3
yaza ko hazoba hashobora gutegurwa compétition avec une enveloppe de toutes les façons consistante par rapport de l'enveloppe d'aujourd'hui. Bien que nous n'avons aussi ibyo bingana mugabo uko igeze kose ikindi gihe nibaza ko izoba isumba iyo munsi de toutes les façons. Shaka rero dukomere amashyi cyane 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 rwose Van Elior. Umwana mutoya ngo Elior. Ndamuhagiye kuri kamera. Murabona ko ari umwana mutoya ufite imyaka ingahe Elior? Afite imyaka 11. Niwe mutoya muri twebwe twese. Tumwongera amashyi. Cyane ko aba participer bavuze ngo bazasamanza ngahe? Abiri turamuhereza une enveloppe de 30 000 kugira ngo tumwankuraje la fois prochaine nitwagira izindi higanwa aze yita kandi akunde Vice Axia Vibes TV. Igihe urabitwemere uzozora biganiye ni telefone kwa mama uzozora participe ufite zino nkino sizo kuko n'ubushimwe two twatanga ni symbolique si ibintu bya hatari ariko gusa ni kugira ngo tubafashe kumanifesta iyo intérêt yo kuraba iyo televiziyo yo kunayikundisha n'abandi none bamuhereze agashimwe ka mukomera amashyi ego merci beaucoup ego hanyuma tutadukurikira baneliyo umunsi turaronse amanota abiri uwo dushaka duhamagara wundi nababwiye ko turiko turahera inyuma ni wa gatanu Ken Carlos tumukomera amashyi turamuhereza une enveloppe de 50 000 francs tumukomera amashyi nawe nyene abitari bityo kandi tusinakira afise imyaka 15 uvuga mu kirundi imyaka 15 ubandanye ukurikirana ibiganiro byo kuri Axia Vibes TV hanyuma wikundishe n'abagenzi bawe. Merci beaucoup. Hanyuma turaja ko uwa kane yitwa Neftali kaze Neftali tunama turamuhereza une enveloppe de 60 000 hakurikira Clark naco Neftali ko twamuhamagaye reka tumuhereze Neftali turagushimiye cyane ko muba participe muri zino nkino turagushimiye kandi twifuza ko uguma gukurikirana ibiganiro byo kuri Axia Vibes TV ubikundishe n'abandi ubufashe mu guseyihangiro dufite ndi gukwiza abanywanyi 1000 kwezi kw'indwi kohera ushika dufite abanywanyi 1000 gusigaje indwi twirukange rero mudufashe kugira ngo abanywanyi tubakwize ubusanzwe bya Neftali ayishikirize tumukorera amajyane ndabashimiye kandi ko mumpaye ayibetiye nego nzora ikurikirana sana kandi mvuye ngaha nko mu masaha nk'atatu haraza kuba bagomba 10 amashimwe yafunze sekangajemo cyukurikiza n'uwo banganya exacto Metusela nawe nyene ni Neftali amuserukira kandi tumukubira abashimye Metusela nawe nyene araronse enveloppe ya 60 000 uze kumutubwira ariko tumukengurikiye ko avoir participé muri zino nkino mukaba muhezagire cyane kandi mutubwire ati ababone turabakeneye cyane ukwindure ko tuzabifise ibihumbi yani tubize ko tsakuronka 50 yabi umwana gushika murakoze na voilà on passe notre passé de prix et de Clark prix ya gatatu mumukomera amashyi Clark amashyi Clark félicitations avec une enveloppe de 55 000 Clark
Natwe turagushimiye ko avoir participé muri zino nkino za Axia Vibes TV, inkino z'urukundo, inkino zitanga iteka. None nawe turakwiteze ko babonye bashika 70. Le premier prix qui revient à Irangumije. Iraganje kimveye. Mumukomere amashyi menshi ayandi mashyi iheme reka une enveloppe de 100 000 francs. Umukama guhezagire turakengurukiye ko avoir participé kuri zino nkino za Axia Vibes TV. Kuri wewe twiteze abanywanyi ijana gusa. Ego none turagushimiye cyane, kaze kandi n'ikindi gihe twatunganyije izindi nkino mu zo kwishura. Murakoze cyane kubona mwarazanye iyi initiative yo kugira competition kugira abajene baronke mu madomeni basanzwe bitayeho cyangwa bakunda babe interese na Axia Vibes TV, bayimenye iserukira ahantu hose biciye ku madomeni y'ibintu abajene bakunda. Rero murakoze, nayo nyinshi ibibazo sinzi ko nzotsinda gusa byabaye. Murakoze cyane, mubandanye uko nyene. Nagomba basabe kandi muzodiversifye amadomeni. Ubu yari sport, ejo muzogire umuziki, mugire ibintu nyine ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo muhe chance abantu benshi. Murakoze rero rwose. Murakoze nawe. Twaratewe iteka ridasanzwe ryo kuba kumwe n'umuvukanyi Neftali. Ni umukirisu, yemera kirisu, mugabo si umukatolika. None tugira tumuhereze iteka, twese abakatolika niba atari umukatolika, tugira tumuhereze rero iteka adusengeshe isabisho. turagukengurukiye Mana yacu iri mu ijuru, bicishije mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kuva dukoranirije hano, wari muri iki kiganiro cy'inkino z'urukundo. Yego ibirori tweko birakorekera hano Mwami Yesu, wabihagarikiye, byagenze neza. Uhereye ku barongoye, abafashe amasanamu, badufashe amajwi, natwebwe nyine twarabatumire muri kino kiganiro, wahagarikiye porogaramu igenda neza. Ubu rero tugira ngo tuve hano hantu, turagusabye ngo tuturongore, tuzigame, duca ahantu hagoye, mabarabara rimwe ivyuma bitabona bitavuga. Tugusabye ngo turinde, udukingire, utuzigame, urongore uwo ari we wese ari hano hantu, uzigame intambuko z'umwe wese aho avuye hano n'ibyo agiyemwo, agira umugisha, byose biroranike mu rukundo rwawe. Urakoze, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen.